Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye ndaguhaye kaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira abaryango b'umwigisha Edouard Ndayisenga barabandanya kubaza iyo iperereza ripfungiye uwabo iperereza riremera ko ari ryo ripfunze umwigisha Edouard Ndayisenga ahorwa ko yidogeye ubutegetsi aborewe twaheruka kubabwira inyuruzwa rya Edouard Ndayisenga umwigisha w'umukutsa kivi kuri lycée communale Hozana yo mu Kaniga muri komine Rutegama yanyurujwe hagati y'amagenekerezo ya 4 ndetse na 5 ruheshi 2024 mu gihe yari avuye ku mirimo yiwe umwe mu bakozi b'iperereza yaheruka kutubwira ko Edouard Ndayisenga yafashwe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Muramvya ariwe yitwa Mugande Nikese uwo mukozi w'iperereza yari yatubwiye kandi ko Edouard hagifatwa yacishijwe ku biro vya komine Rutegama Mustaneri Stanini yimbona aramubona yanavuze ko Edouard Ndayisenga yazize amajambo yavuze aborewe mu kirabo co mu Kaniga hafi yaho Angeline Ndayishimiye avuka Edouard Ndayisenga yoba yaridogeye cane ubutegetsi bwa CNDD FDD aho yavuze ko amaze imyaka ine ari umwigisha w'umukutsa kivi bakamwima akazi kandi asanzwe ari no muri CNDD FDD uyu mukozi w'iperereza yavuga ko abaryango boja kubariza ku biro vy'iperereza i Muramvya abaryango rero nayo bagiyeyo barabura aho dutangiye ubwo butumwa abaryango ba Edouard Ndayisenga baragiye kubaza mu iperereza i Muramvya basanga uwabo si yari uwutwara iperereza muri iyo ntara Mugande Nikese ntiyigeze avuga kazi yo Edouard Ndayisenga yajanywe amatwi adusumira n'umukozi wa lycée communale Hozana yo mu Kaniga yararondeje umwigisha wiwe arabura abaryango n'abagenzi ba Edouard Ndayisenga barihebuye cane vy'ukuri Edouard Ndayisenga ninde Edouard Ndayisenga yavutse mu mwaka w'1986 ku mutumba wa Gashingwa muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya ubu yaba ku murwa mukuru wa Rutegama hakigisha kuri lycée communale Hozana mu Kaniga nk'umukutsa kivi ni ukuvuga benevole ako kazi k'ubukutsa kivi yagatanguriye kuri lycée communale Camumandu mu mwaka w'2020 Edouard Ndayisenga ni umututsi hakaba umunywanyi wa CNDD FDD hari naho havuye agashavu ko kubona akora imyaka ine nk'umukutsa kivi bakaguma bamucisha ko abandi bo bagahabwa akazi Edouard Ndayisenga haracari umusore Edouard Ndayisenga yafashwe n'iperereza mu gihe yari avuye gutanga ikibazo kuri lycée communale Hozana yafashwe abanyeshuri biwe babona kuva ubwo nta gakuru kiwe kiretse aya makuru yaheruka gutangwa n'umukozi w'iperereza vy'ukuri rero ni bande bobazwa Edouard Ndayisenga uwa mbere ni umukozi w'iperereza mu ntara ya Muramvya Mugande Nikese uyu akaba asanzwe azwi mu bubisha bwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero na cane mu ntara ya Cankuzo mu gihe avugwa ko ariwe yafashe Edouard ni nawe aziyo yamujanye Mustaneri wa komine Rutegama ariwe yitwa Stanini yimbona nawe nyene harafise icazi kwifatwa rya Edouard Ndayisenga na cane ko bivugwa ko Edouard Ndayisenga yacishijwe ku biro vya komine hejuru ya Nikese Mugande hari DDI no kuvuga Colonel Domitien niyo nkuru ari watanga impusha z'abanyuruzwa mu ntara uyu co kimwe n'izindi ndongozi z'iperereza bategerezwa kuzosigura Edouard Ndayisenga ari
nayo mu bindi kandi ntunyemerere ngushikirize ino nkuru yibaza iti ese vy'ukuri iperereza ripfungiye hehe Haruna Kinyata umukuru w'urwaruka rwa Frodebu mu Rumonge kuva ku igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ntawe uzi irengero rya Haruna Kinyata umukuru w'urwaruka rw'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntara ya Rumonge amwe mu masoko mu iperereza haremera ko Haruna Kinyata yafashwe n'iperereza ariko akavuga ko atari mu busho bw'iperereza Haruna Kinyata vy'ukuri ninde Haruna Kinyata yavutse mu mwaka w'1979 ku mutumba wa Rutumo zone Minago komine n'intara ya Rumonge ni umuhungu wa Kabura ndetse na Nyabenda Feza Haruna arubatse ni umuvyeyi w'abana 8 urugo rwiwe ruri muri karitsiye Birimba mu gisagara ca Rumonge mu kazi ka misi yose Haruna Kinyata ni umurimyi hakongera akikorera utwiwe mu vya politike naho Haruna Kinyata ni umunywanyi akomeye w'umugambwe Sahwanya Frodebu ni n'abarongoye urwaruka rw'uwo mugambwe mu ntara ya Rumonge inyuruzwa rya Haruna Kinyata ntawabonye neza ifatwa rya Haruna Kinyata abiwe bamuheruka ku igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu 2024 isaha 10 z'umuhingamo yavanye n'abiwe avuga ko agiye kuri santere Birimba kuva ubwo ntibasubiriye kumubona ariko bararonse amakuru ko yafashwe n'iperereza amasoko mu iperereza yemeje ko yafashwe n'iperereza rimwagiriza ngo akorana n'abarwanyi muri Kongo kubera hakunda kujayo ariko we yoba yarasiguye ko haja muri Kongo kurondera ubuzima ayo masoko yavuze ko yasohowe agasho k'iperereza yitwa ko ajanywe muri Kongo kwerekana abagwanyi ariko iryo soko nyene ryavuze ko abasohorwa gutyo kenshi baba bagiye kwicwa kugeza ubu nta muco dufise ku vyashikiye Haruna Kinyata umugambwe Sahwanya Frodebu uratanguye guhamwa umugambwe Sahwanya Frodebu uratanguye guhamwa inyuma y'ihungabanywa rikomeye ry'umugambwe seneri wa Agathon Rwasa umugambwe Sahwanya Frodebu uratanguye guhamwa nawo bikomeye mu bice bitari bike haravugwa amadarapo ya Frodebu yibwa mu ndwi yahera ni ukuvuga ku igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'indwi 2024 ingoro ya Frodebu muri zone Mitakataka muri komine Bubanza yarononywe ivyandiko vy'umugambwe birafutwa baca bayisiga amazirantoke none hagiyemwo ivyo kunyuruza abanywanyi bayo nk'uko twahora tubibona bikaze kuri seneri ndetse na MSD ninde vy'ukuri habazwa inyuruzwa rya Haruna Kinyata mu ntara ya Rumonge iperereza ritwarwa na Regis Sibomana batazira Cinwa abanyuruzwa n'iperereza muri iyo ntara uwa mbere ababazwa ni Regis Sibomana aha twobibutsa ko muri ntwarane iheze Regis Sibomana yari yanyuruje aho mu gisagara ca Rumonge uwundi munyagihugu yitwa Eric Manirakiza kugeza ubu nta gakuru ka Eric Manirakiza dufise abatwara iperereza mu ntara bagabwa n'uwutwara iperereza mu gihugu hagati DDI ni ukuvuga Colonel Domitien niyo nkuru abatwara iperereza mu ntara bakora ivyo kunyuruza abantu bahawe uruhusha na Domitien niyo nkuru ubundi ategerezwa kubimenya ni umuyobozi mwishikira mu iperereza ry'u Burundi hariwe yitwa General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ari nawe hasinyira amafaranga akoreshwa muri operasiyo zo kunyuruza abantu uwa nyuma abazwa ibikorwa vyose vy'iperereza SNL ni General Major Ildefonsi Habarurema batazira Kingi Kongo aba bose nibo bategerezwa gusigura iyo Haruna Kinyata ari uwogira rero ico amenye kwinyuruzwa rya Haruna Kinyata yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 655 ubusa 5 nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Bubanza abihereza ibinyobwa vya Burarudi bariko bariyamiriza intwara taco ikora kubaduza ibiciro mu gihe ibinyobwa vya Burarudi n'ubu bigikenye mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi abavyihereza bagiriza buramatari w'iyo ntara kuba hatubahiriza ibiciro uwavugwa we yishinga gusaba abidoga ko bomuha amahoro bakagabanya inzoga banywa icupa rya Amstel ndende yavuye ku mafaranga 3,500 ija ku mafaranga 7,000 mbere 8
ku bw'abihereza ivyo binyobwa. Ubu Amstel ndende ya santilitiro 65 igurwa hagati y'amafaranga ibihumbi 6 n'ibihumbi 8, mu gihe igiciro ca leta ari ibihumbi 3,500 gusa. Uko akaba ariko umunywanyi wayo twasanze ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza yidoga. Ibindi binyobwa nk'ibiyeri n'amafanta byaraduze ku rugero ruteye amakenga abanyagihugu, mu gihe intwaro muri komine ifasha mu itangwa ry'ivyo binyobwa. Ku munsi w'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 62 iheze Uburundi buhabuje inahe yo kwikukira, Buramatari w'intara ya Bubanza ntiyiyamirije abaduza ivyo biciro. Buramatari ahubwo yidogeye abantu bamuhamagaye kuri telefone bamubwira ko ibinyobwa bitaboneka kandi bizimvye. Ndabasaba kugabanya ivyo munywa. Nimba mwahora munywa amacupa 3 ku munsi, nimunywe imwe hanyuma mutahe muhira. Uko akaba ariko byatangajwe na Cleophas Nizigiyimana. Yaragabishije abakenyezi: namwe mwa bakenyezi mwe, inyuma y'isaha 12 z'umugoroba mwategerezwa kuba mu mihana, ntimwategerezwa kuba mu bunywero. Uko akaba ariko yahanuye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.